Bagenzi mudukurikirana kandi mudahengeshanya imisi yose kwama mukurikira ivyigwa kuri no murongo wa televiziyo yitwa RTV Agakiza. Reka tubaramutse kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Kuri no musi wa mbere w'iyinga kwigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 turi muri kwa rukurikirana rwacu rw'igitabo cyo kwiga indongozi idufasha gutahura neza Bibiliya, aho tugiye kuraba impamvu zumvikana, impamvu zishoboka, impamvu zituma hariho ibintu kanaka abantu bashobora kuba badahurije ko muri Bibiliya mu kwandika inyandiko zimwe zimwe izo bamwe bitwaza mu kugira ngo Bibiliya ntibayemere. Rero nkuko mubimenyereye muri kumwe na mwene so Misago Ponsier, imbere rero yuko dutera imbere reka tubanze dusenge Imana. Turagushimiye n'icubahiro ugira neza, ugira ubuntu bwinshi. Tugushimiye ukuntu muri kano kanya ubikunze ko twiga ijambo ryawe. Tugiga turi abanyantege nkeya, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo utubabarire maze ibyaha byacu ibigabitanye byose bituboneka ko zibagiranwe imbere yawe kubw'amaraso y'umwana w'igiciro yaviriye Golgotha ku musaraba uzobukoze. Nuko rero nuze ubane n'abavuga n'abumviriza kugira ngo ijambo ryawe rigire ubukuba n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Amen. Rero kuri no munsi dufite ikigwa kivuga kiti impamvu kanaka zihari zituma hashobora kubaho ukudahuza mu vyanditswe. Rero aha turabona mu bintu bitandukanye vy'imirongo yo muri Bibiliya abantu benshi bagiye bavuga mu buryo butandukanye yuko Bibiliya hari ukuntu ishobora kubivuguruzanya, kandi bakaba hari ibintu bafatirako bakabona umurongo kanaka bakibaza yuko kumbure bo iyo mirongo yo bidahuzwa. Rero imbere yuko tubandanya muri kino cigwa, reka ndabasabe ngo abantu mudukurikira mubanze mufate ibitabo byanyu bya Bibiliya kugira ngo dusomere hamwe umurongo uboneka mu ikete rya kabiri Petero yanditse, ni mu gice ca mbere. Turasoma ku murongo wa 19. Hari amajambo avuga ngo ariko dufise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishigikira n'umutima nk'itara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Ijya mbere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na Mpwemu Yera, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aya majambo atwereka ukuntu ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya dufise uyu munsi, Imana yarondeye umuntu uburyo bwose bushoboka bwo kuntu yomushikako. Aya majambo Imana iyandikisha iciye ku bantu, maze Imana ibahemeramo impwemu zayo, ibatera ivyimviro vyayo, maze abantu babasha kuvyandika mu buryo bwa kimuntu. Iyi Bibiliya rero dufise uyu munsi ifise inkomoko ya kure, kandi ifise kahise mu by'ukuri gateye ubwoba, kubera yuko nk'imyaka ishika nk'igihumbi n'amajana 9 imbere y'ivuka rya Yesu, inyandiko ntizari bwaboneke, abantu ntibari bwabashe kwandika. Nimwiga neza mukamenya nk'ahani Babuloni inyandiko zahereye, usanga i Babuloni batanguye kwandika indome zari zigoye cyane, ku buryo kugira ngo bavuge ijambo rimwe wasanga indome barazanditse bakazishira ku matafari, ugasanga indome imwe iri ku itafari rimwe iyindi iri ku rindi, maze kugira ngo batange ubutumwa bagatondeka amatafari, maze umuntu akabasha kumenya ngo ubutumwa n'ubu. Inyandiko rero birumvikana yuko zavuye kure kandi byari bigoye, ariko naho zavuye kure Imana yari ifise intumbero yuko idaheba umwana w'umuntu, kubera yuko umuntu amaze gukora icyaha agacumura mu itoko rya Edeni, bigatuma Imana idashobora kwivuganira nawe imbona nkubone. Vyabaye ngombwa yuko Imana irondera ubundi buryo bwo kugira ngo ivugane n'umuntu. Rero igihe Imana yakora ivugana n'abantu bayo ice mu bavugishwa n'Imana, Imana yarabona yuko igihe cyayo kigiye kurangira, ari nayo mpamvu umuvugishwa wese yafata umwanya wo kwandika ibitabo. Iki gitabo rero ngo twabibonye muri ndwi uko twagiye turiga no muri indongozi yose, twabonye yuko ni igitabo canditswe mu bihe bitandukanye, candikwa n'abantu benshi batandukanye kandi batari no mu birere bimwe, ariko ibintu byose bariko barakora vyari igikorwa c'Imana, kandi ivyo bintu vyashikanye abantu bitwa abizera uyu munsi aho turi uyu munsi, kuba bifise igitabo nk'iki twita ijambo ry'Imana, kandi siko cita gusa niko kiri. Rero Bibiliya murumva yuko ifise inkomoko kure, kandi murumva yuko ifise ukuntu Imana ariyo yayihumekeye mu basavyi bayo. Rero
Dusome kandi umurongo uboneka mu ikete Paulo yandikiye Timoteyo, ikete rigira kabiri mu gice ca gatatu umurongo wa 16 mwumva amajambo Paulo yandikiye Timoteyo. Ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Umurongo wa 17 kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose Imana ihabwa icubahiro. Aya nayo n'ayandi majambo Paulo yandikiye Timoteyo yerekana uburyo budasubirwaho ukuntu iki gitabo citwa Bibiliya gifise ubushobozi n'ubukuba abantu bakwiye kucigana ubwenge bwinshi. Ariko rero iri jambo ngo ntirishobora na rimwe gusobanurwa n'ubwenge bw'umuntu kubera yuko ubwenge bw'umuntu burazindwa. Namwe murabizi yuko ubwenge bw'umuntu bugeraho bugera, hari ibyo bushobora gutahura n'ibyo budashobora gutahura. Ubu bwenge rero bwononekaye, iby'ijambo ry'Imana bukwiye kugira ukuntu burifata kugira ngo bikundike iri jambo ry'Imana ribe rifise ubusobanuro nyabwo bwaryo. Kandi rero Paulo yandikira kandi Timoteyo mu ikete giwe rya kabiri kandi yaramwandikiye amajambo akurikira ari mu gice ca kabiri umurongo duhere ku murongo w'10 tugeze ku murongo w'15 mwumva amajambo yamwandikiye. Nico gituma nihanganira byose kubw'abatoranijwe kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwizwa budashira. Iri jambo ni ryo kwizegwa ngo namba twarafanywe nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba mwihakana nawe azotwihakana. Naho tutoba abizigirwa we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhinduka. Wamubibutse ivyo mwumve ku murongo wa 14 rero amajambo akomeye mu ndongozi bashatse ko twiga. Wamubibutse ivyo ubihanikiriza mu nyonga z'Imana ntibagwanira amajambo kuko bitagira ikimazi bigwisha abumva. Ibi Paulo yavyandikiye Timoteyo ashaka kumwereka yuko mu majambo y'Imana hazoshika igihe kanaka abantu batumvikana ku ngingo kanaka. Ariko kubera yuko mpwemu yera ahari igikorwa ajejwe ari kugira ngo atunganye abantu abasobanurire ivyanditswe nkuko Imana ibicishije mu kanwa ka Kristo Yesu yabivuze mu gice c'16 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, aho Yesu yari karavuga yuko azorungika umwitsa canke umufasha amaze kuza ivyo azokora. Abigishwa babwiwe yuko uyu mwitsa niyamara kuza azobafasha kugira ngo batahure, azobasobanurira ivy'ijambo ry'Imana, azobigisha ibyo kwihana maze bikundike abantu babe ari abantu mu by'ukuri bafise ijambo ryinshi rigwiriye muri bo ariwe ari basobanurira. Abantu batarisobanura mu bwenge bwabo bakoresheje imbono ya kimuntu. Hari abantu bazi kuyumvira hanze. Mwisi turafise abantu baciye ubwenge, mwisi turafise abantu ashobora gutekereza ikintu yamara kuciyumvira akanagishikiriza abantu bakumva gifise ubushobozi bwinshi. Ariko ivyo nituvyemererwa yuko umuntu ashobora gukoresha ubwenge bwiwe kugira ngo asigure ijambo ry'Imana. Naho rero biruko Bibiliya uko yigwa mu buryo bwo kugereranya imirongo n'iyindi, maze ivyo bigafasha umuntu yigishwa w'umwigishwa wa Bibiliya kugira ngo bikundike agereranye iki na kiriya maze abashe gusobanukirwa. Rero hari impamvu nyinshi zituma abanditsi batahurije ku ngingo kanaka, ugasanga hari ingingo kanaka batahurijeko. Impamvu nyinshi zose uzosanga zigenda zenena yuko abantu igihe baba bariko barandika, Imana yemeye yuko bakoresha ivyiyumviro vyabo, ubwenge bwabo, ivyakahise vyabo. Murazi yuko twabonye mu ntango z'indongozi yuko ibijanye n'imigenzo y'abantu, ibijanye n'ivyo umuntu yaciyemwo, ibijanye n'ikibanza umuntu abamwo, vyari bifise ubwako bukomeye bwo kugira ngo yandike ibi areke biriya, yandike iki yandike na kiriya. Ariko Imana ishimwe kubera ko yitwararitse yuko atakintu na kimwe cyotuma umuntu azimira gishobora kuja muri Bibiliya. Imana yariyo irongoye igikorwa cyayo igihe cyose bandika, bigatuma Imana ibarongorera ku kwandika ibintu bitotuma umuntu ashobora kuzimira. Mwibuke nka Paulo amakete yanditse menshi siwe yandikira. Nimwabona mu makete muri ko muraraba hajya sozera muzobona amakete menshi Paulo yandikishije avuga ati ugasanga ahantu handitse nanje nanditse ikicete ndabaramukije. Bisigura ngo uyu muntu yaba Paulo ariko arabwira ati andika ibi, uyu muntu arashobora kuba yabwiwe ibintu mugabo ntiyandike vya bindi. Ivyo rero bigatuma uyu muntu hari ibintu kanaka aba atabashije
kwakira neza maze ivyo bintu ngavyandike. Rero ubu n'uburyo bumwe. Ikindi naco nuko igihe umuntu yaba ari karandika yaba ashobora kuba hari ibintu kanaka yo kwibagira mu vyavuzwe. Nk'akarorero abanditse ubutumwa bwiza uko ari bune, murazi yuko bwanditswe n'abagabo bashika bane, harimo bari baragendanye na Yesu nka Matayo, Yohana, ariko Luka ntiyari yaragendanye na Yesu, be na Mariko. Aba rero bandika inkuru bumvise, ariko kandi zikaba ari inkuru zo kwizigirwa, bafise ahantu bazumvise kandi bazikuye ku nkuru zo kwizigirwa zakuye ahantu hose, maze bobo kubwo ubwenge bwabo bakandika izo nkuru bafatiye ku byo bumvise. Ari nayo mpamvu uwitwa Luka ubutumwa bwiwe bufatwa ko abigishwa bose ba Bibiliya abanyabwenge bafata ko ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka aribwo butumwa mu by'ukuri budondora iby'ubuzima bwa Yesu, bubivuga neza, kubera yuko yakoresheje ubwenge bwinshi, yari umuntu yize, yari umuganga ateye imbere, yamaze kumara iby'amashure, maze akabaza ukuntu akurikiranya ivyiyumviro. Abantu nka Matayo nabo baranditse, barandika neza. Abantu nka Mariko baranditse, mugabo murazi ko Mariko yanditse ubutumwa buke ugereranije n'abandi, na Yohana na wene. Ariko Yohana mwibuke ko yari yaragendanye na Yesu. Ariko bose hari inkuru ushobora gusanga baranditse mugani bayandike ico kimwe. Ariko ivyo byose tubonye ni bituma ubutumwa bwanditse muri Bibiliya bubu butumwa budashitse, Bibiliya atari y'ukuri. Ahubwo ivyo rero nivyo bitwereka yuko Bibiliya irimo imvugo y'umuntu ubwiwe, irimo imvugo y'Imana, ikabamo n'imvugo ya Satani. Satani hari usanga amajambo ari yavuze abantu bakayandika, hari usanga ari umuntu yavuze ibintu abantu bakandika, hari usanga ari Imana ubwayo yivuga ibintu maze ivyo bikandikwa. Imana yashimye yuko iki gitabo kiba gitunganijwe kugira ngo bikundike umuntu imurokore, kubera yuko Imana nishobora gukoresha imvugo zo mwijuru, kubera umuntu izo mvugo ntazo yotahura, nta nizo yokumva. Ivyo rero bisigura yuko Imana yemeye ko igitabo kiba canditse nk'uko kugira ngo bikundike ishikire umuntu. Nk'akarorero notanga, iyo umuvyeyi ahetse umwana akumva uwo mwana atanguye kurira, umwana canke hari ikintu kitagenda neza, umwana atanguye guhinduka uko yari karavuga, umuvyeyi hari gusanga agenda mu baragira nti agerageza kuvuga ngo kujya ku mwana avuga kugira ngo umwana amuhoze. Abantu natwe Imana yemeye gukoresha imvugo dushobora kumva kugira ngo bikundike tuvugane nayo, atari uko Imana yaribuze ukuntu ibintu bitunganya neza kugira ngo ntihaba gasembwa na kamwe mu gitabo cayo. Ivyo kwihenda rero, ivyo kwibagira canke kuba abantu baranditse inkuru ntibayihurize ko, ivyo ntibituma igitabo icitwa Bibiliya kitaba icukuri, kubera yuko vyagiye birandikwa mu bihe bitandukanye. Rero nibwira ntakikiranya yuko iki cigwa kidufasha kugira ngo umuntu wese agire ico atahuye, agire iciyumvira ashobora guterera, agire ico abajije. Rero igihe cyose mugize ikibazo mucandike muri commentaire, maze ico kibazo turakibona tukagisoma maze tukacandika. Tumaze kucandika ku cigwa kirangiza ku munsi wa gatandatu vendredi, tuca dufata akanya ko kugira ngo twishure ibibazo biba byarabajijwe n'abantu. Rero ndabashimire mwebwe mwadukurikiranye, ndabashimire cyane kukuntu mugiye kwitwararika kwiga ijambo ry'Imana kandi mugereranya ivyo usomye aha ukabisoma na hari ari nk'inkuru usomye muri Bibiliya ukabona nundi yayanditse, mugabo ugasanga ntibahurije neza ku majambo, utahure neza ko ivyo byabwirizwa kubuko kubera yuko byanditswe n'abantu batandukanye, ariko atawanditse n'umwe ikinyoma. Ikiba caranditswe gusa aba ari inkuru umuntu yasubiyemo, kuko ikivyemeza nuko nk'ubu abantu babiri bagiye ahantu kutohoza inkuru bakayitohoza bakumviriza, iyo bahejeje kumviriza, iyo bagiye gutanga raporo canke nabo ya nkuru bariko barayisubiramo ntibashobora kuyisubiramo mu buryo bumwe. Ari nayo mpamvu rero basaba yuko mufata umwanya kanaka wo kwiga no kwitwararika, ari nk'abarongozi abigisha abandi abahagarara imbere y'abandi mu kwitwararika gukurikirana ibi bintu nk'uko Paulo yavyandikiye Timoteyo mu gice cya 2 ya 10 twasoma uhereye ku 14 n'iya 15, yereka abantu yuko bakwiye kwama bitwararitse gukurikira abantu babo barongoye kugira ngo babarongorere mu kuri kose, kugira ngo ijambo ry'Imana abantu baritahure mu muco waryo wose. Imana rero bahezagire kandi bakomeze mu izina rya Yesu. Reka turangize n'isengesho. Turagushimiye mwa Imana ugira imbabazi nyinshi, tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi ugira, tugushimiye ukuntu mwarino mwakano kanya twari ko turafata twiga ijambo ryawe wabanye natwe watugiriye neza. Hari ibintu byinshi cyo tudasobanukirwa muri Bibiliya, hari ibintu byinshi byanditswe bituma tubona yuko umenga biranyuranye, ariko tukwinginge kugira ngo umwe mu yera
wewe asobanura ibihishwe, wewe azi amabanga yose, wewe azi ubwenge bugeretse ku bundi, ngaba ari watwigishiriza kugira ngo bikundike ijambo ryawe tubashe kuritahura, kuko uravuze uti muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegenza, maze dusobanukirwe ukuri kuri muri iri jambo ari we Kristo Yesu, tumusobanukirwe neza icyo agomba n'ico dukora kugira ngo bikundike kwerezo ry'uru rugendo, tuze tube bamwe bazotaha mu bwami bw'Imana. Turabigushimiye kugiye kubidukorera mu izina rya Yesu, amen.